Bwiza mupo kwao ya mavazi nini? So guys, nta byinshi mfise no cyambere noshimira kuorganize iyi award. Ndabashimiye gose mwe ku mutima, nongera nshimira na buri muntu wese yashiriye ko vote. Murayibona nimwe muyimaye yo mutashira ko zizo vote zanyu ntabwo no ironse. Marabonye ko ndabikwiriye muramvota, ndabashimiye gose. Bless up. K-Master gato wari wizeye ko ari awadi gushaka kwitanga gusa ubwoba ntibwabura ari ikintu ushaka abamuhamagaye dutonde ngaha turashaka ifoto umwigema arashaka kuza ngaha gatoyi umwigema araza ngaha yiduze hejuru K-Master abafata amafoto kugira ngo urubanza ruryohe. Haje urubanza yo ruryoshe biravuga ko rwaryoshe bivanye n'ibyahabereye. Suko none tumukomera amashyi K-Master cyamamare. Merci beaucoup K-Master aranaberewe cyane. Bamuzaniye n'ikindi kintu tutazi cari cyo. Bien sûr, bien lui le winner 2022 en plateforme Show Music Award, le best styliste. Merci beaucoup. Best styliste 2022. C'est bien lui K-Master. Styliste de la capitale K-Master. En fait Machad, on a Joanini Machad. MC de la capitale K-Master de la capitale mtua. On est hatari. Asante. Merci. Yo. Aha, my people, ndibaza muraswe kandi kutubona ndi kumwe n'imfura mu bastiliste imfura mubona yuko ari umusore aberewe cyane gose asanzwe agendera iragi cyane asanzwe agendera ikibanza ciwe nkuko mubona afise igikoresho cyane award yerekana ibikorwa vyiwe neza na neza. K-Mars, mambo vipi bro? Safi kabisa brother. Meze neza? Ndashimira Imana kabisa. Naona umenichana umeniua umenipiga ubwiyemeze imfura oyo. Icyambere ubuyumva gute kubona utahukanye agashimwe k'umustiliste wa mbere mu gihugu cyose muri ino competition cyane muri ino award ya platform show? Mani gusa novuga ati natacho novuga nawe wandeba gusa mu maso urabona ko ngaragara ibyishimo ni ibyishimo tu, yani n'umunezero udasanzwe kabisa. Ndashima Imana cyane gose. Ego akabanga usumba abandi kubona utahukanye kano gashimwe nakahe ubibira kugira ngo nabo bashobora kugendera muri no nzira yawe uno munsi uri kuragenderamo? So novuga ntakabanga kuba karenze cyane ni kwa kumenya gusa ivyo urimwo ugashiramwo n'inguvu nyinshi, kumenya ivyo urimwo ukavuga ati aha jewe ndazi ico ndiko ndakora, ndazi target yanje, ugakora kandi n'inguvu nyinshi cyane. Novuga ntari nzibanga no gusenga Imana. Yego Imana waruyishize inyuma muga eba nahubwo Imana nikwiye kujena imbere kubera ibi byose ni kubw'Imana vraiment. Ego benshi bagiye barashimira bateguye rino higanwa, ambega kubgawe natunenge cyane inzitizi wagiye urabona muri rino higanwa? Vraiment novuga ndashima bimwe bivuye ku mutima kubiyumviye ku organiza iyi award, kuko novuga platform show novuga kino kintu n'ubwa mbere no wandakironse n'ubwa mbere no wandagitahukanye kubera novuga si bisanzwe mbo mushobora kubibona iyi awards mukayifata kibi nk'ibisanzwe gusa je ndazi iyi awards ntabwo isanzwe kuri jewe, kandi ndashimiye cyane ababiteguye, ndashimiye abantoye kubwi mu ncamake tunovuga ati ebana K-Mars ahubwo binteye intege ku kazi nsanzwe nkora ko kwambikana mu maclip, binteye intege cyane. Ego reka tugushimire kuri kano kanya kawe gato y'udutije twongera tunagukeza ku mwaka ukurikira wo gukora neza aho kongera gutahukana agashimwe nkaka. Ego nanjye ndabashimiye kabisa kuri kano kanya mumpaye. Ego thanks.